Nitwa EUDES RAMA hanyuma mba ku Mutanga Nord hanyuma akazi nkora ndi umu artiste yego. Muragerageze kubyumva ngo akazi akora n'umu artiste. So nkuko nababwiye ubwa mbere ni babandi bagira mwabibonye hariya nyene iyo bija ntavyonzi. So okay, urakoze cyane kutwakira muhira. Merci. Hello famille, shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Nibaze ko mukomeye kandi nibaze ko muguwe neza umwe wese ahahereye. Kuri mikroni Uwimana Aime Sandrine wa mukobwa adahengeshanya kubazanira ibintu vyiza cyane, wa mukobwa agerageza kuzunguruka kugira azarabereka ingabire z'abantu mutari muzi. Hama nibaze yuko behind the camera yamari wa undi yama bitukora neza ni David kwizina giwe. So guys, uno munsi nabazaniye ibintu bitesa cyane gose, ni ibintu nyene muza kubona namwe mukavuga ati ni Jean ni wow gusa. So ngiye ahantu bonsi nagiye Jean ahubwo nanahashitse ndi kumutanga ndibaze ko mubibona nahantu hameze neza. Nagiye kuraba umuntu n'umusore acari muto vraiment abikora neza, akoresha ingabire yo kugira iki yo gucapa. Ku mazina yiwe yitwa RAMA Jean EUDES niko yitwa. Ni umusore akiri muto cyane mugabo guys umuravye ingena angana n'ivyo akora ntibisa. Afise ingabire yo gucapa ku buryo ibe nanjye mpagaze nkuko ndaziyo ncapa kandi noza ndi uko nyene ntaco yo nkurira ko nta nico nyengerezako bora afise ingabire yiwe. So guys kimwe no bana basaba nuko basaba yuko muza kugira share mukagira na partage na subscribe kugira muze kubandanya muraba ivyo tubashiriye ko kuri chaîne yacu ya Kwizera TV. Hama amplus dusoda kugira nivyo tuzoshaka ejo, ivyo dushaka hirya yejo, ivyo dushaka hirya yejo bize mubandanye mubibona ataki na kimwe kibamira. Hama no gusaba ko ubwira n'abagenzi bawe inshuti zikwegereye byansoke we ubadusebe ati ni murabe Kwizera TV hariho ibintu biko birahaca kungabire mutari muzi zihari. So igisigaye ni cyahe, igisigaye nuko ngira ninjire iwabo kumutanga ni muri nimero 39. Ngira ninjire kugira dushobore kuvugana nawe, dushobore kubaha ikintu kirisio tunabereke kuko apa tubereke ariko nanacapa twese turabishoboye. Kwizera TV nta kintu kimwe dashoboye. So guys ndabashimiye cyane mubandanye mudukurikirana. Nibaze yuko mwarahezagiwe. So blessed, enjoy nibikurikira cyane, murakoze. Nkuko nababwiye abakunzi bacu ba Kwizera TV twaje kuraba wa musore twashitse ahari. So nibaze yuko nagize presentation ariko nshaka ko hari ico nibagiye reka agerageze kubabwira muri make presentation yiwe ingene yitwa dans genre c'est encre ingene byose uko ameze byose araza kugerageza kwitubwira muri make. Karibu cyane. Merci. Nitwa EUDES RAMA hanyuma mba ku Mutanga Nord hanyuma akazi nkora ndi umu artiste yego. Muragerageze kubyumva ngo akazi akora n'umu artiste. So nkuko nababwiye ubwa mbere ni babandi bagira mwabibonye hariya nyene iyo bija ntavyonzi. So okay, urakoze cyane kutwakira muhira. Si antuka na hantu bana ko heza vraiment haratekanye kandi no munsi bamuhabaye umunsi wuko ikirere kimeze neza cyane kuri twese. So kimwe gusa nshaka kuba zikazo cya mbere gucapa ni ibintu vyadukije, ni byatanguye mutoya byatanguye kuze ko benshi bakunda kumva isawa zaba kugira ngo natanguye ndi mutoya sinzi ko bitanguriye mu ndakamo wabo ngo mwasipa mugabo cyangwa tubwiye ati nabitanguye ngana guca byaje guca ni rêve nari mfise cyangwa ni kintu cyatanguye nkoze umva ubidusigurira en general kugira abakunzi bacu babandanye bamenya ukuri mu vyukora. Okay, merci. Gucapa nuvuga ni impano mfise, si byo nigiye, ubushakashatsi nuvuga nagiye kwigira ahantu nakuze ndabikunda. Ndibuka nkiri umwana niyo nakunda kuza ndacapa bya bindi iyo muri abana kwa kundi yamaje umuntu agira ari muhira kwa kundi usanga abana bari ko bariruka bakora bagira ibyo bakina cyo usanga ndi kuntuzenya ku nafashe nk'ibipapuro ashafata bimwe avanga ibifyorogoto ibiki usanga ndiko ndafata ikintu ndiko ndacapa nkaguma nisanga ndiko ndabikora kenshi. Hanyuma ikindi naco nibuka nkiri mutoya nibaza nko muri primaire comme ça niho nagira kwako ni wisanga uri kwishure
ukaca usanga uri kuracapa ku maban cyandi tugira ku mapipiti bimwe professeur badukubitira ngo mwacafye ku maban ibiki hanyuma petit à petit nsanga ni ibintu biri muri jewe, ni ibintu nkunda, ni ibintu bimpassiona cyane, ni ibintu nyene numva ko ari jewe nyene, donc ndabiviva. Hanyuma ndi muri secondaire, novuga vers 3e même je crois, non muri seconde, no kwishuri aho niga ni kuri lycée Notre Dame de Rohero, niho kwishuri vers ku ntango y'umwaka niho hatanguye bazana iciyumviro cyo gutanguza club ya A. Ndibuka catanguranye natwe muri uyu mwaka, je carandyoheye cane, turagitanguza n'abandi bana twigana ico gihe. Hanyuma bitangura uko nyene, niho twumva ndi kumwe n'abandi bajene bakunda A. Finalement cambona ni ikintu gikomeye cane cyo gukurikirana, ko umva jewe nico naguma ngira nisanga umwanya wose ndiko ndabikora. Hanyuma biba bihereye aho onye, donc turi ku ishuri muri club ya A, kwa kumusanga batubwira ngo tugire dutanga amatablo, dukora amatablo ku ishuri, dukore ducape ku ishuri. Ndibuka ico gihe ku ishuri hari ibintu twakoze, mugabo ho ntiyari peinture, yari sculpture, donc byandi bagira a partir y'amakarton umuntu acapa ntuzenya ishuri. Bihereye aho onye debut haho naca yangoma, donc ndabitravaye cyane. Wow, none ndakwaza ikintu kimwe, wavuze ko watangiye gucapa kuva kera, mugabo ni ryari wibuka watangiye kwigira icyizere ukavuga ati ubu ndabona ndi able kubona ikintu cyane ndagikoze hama nkakigurisha ikanyinjiza amafaranga? Okay. Nibuka kera nkiri umwana muri primaire, twakunda gucapa ibintu byabyo, ajya amabande sineye, hariyo amabande sineye ahari yitwa za Likilik, za Tom and Jerry n'izindi nyinshi. Hanyuma ico gihe ndibuka ukuntu kenshi ku ishuri muri primaire abana byandi bagira ngo amadevoir ngo ya dessin, usanga ndiko ndakorera donc abandi bana twigana, ukasanga ndambwiye nti je ibyo bigukoreje ndabicapa nkiyo twava ndabikunda cyane. Hanyuma aho natangiye kubona yuko finalement ari ikintu nkunda, ndibuka kera c'était en 2007-2006 higeze ko harawe yari imiduga kera tukiri abana twakunda cyane yita amahama. Ndibuka kuntu nazo ndagicapa ibiki, nkabona nyene kijya kimodoka kininiya, nkabona kiragize ndagishoboye, hasha ntangana kandi ndabizi kwiki, nkaca nguma ndagisubiramwo nkagicapira abagenzi banje. Biheraho onye niho natangiye kubona yuko nshobora kugira andesa, nkayitangura nkayiheza. Hanyuma nca ntangura kuvuga nti pourquoi gucapa umuntu donc portrait yose umuntu nkamukora. Hanyuma ikindi bambajije ngo ryari watangiye catangwe kwigirira icyizere? Okay. Nibaza ko ari dutanguye club ya A yo kwishuri muri secondaire, naciye mbona yuko ari ikintu finalement gishobora gutungisha umuntu, kandi ari ikintu ciza cyane abantu bakunda, kandi ugasanga abantu baranakirondera. Rero nca ndadecida ico gihe kubigira nk'umwuga. Wow, none ndakwaje muri famille Jean, papa mama byarakoroheye cyane, barabitahuye kubera urazi yuko iyo umuntu afite ingabire, kubera iyo umuntu avyaye umwana hari igihe bavuga ati genda avyaye umwana nshaka azobe umudokteur, nshaka azobe umuntu ukapa umumanager w'ikintu nyene, basi ibi tubona bigaragara baba babona umenga bashaka ko umuntu akora, kubera nk'ibintu byo gucapa antu karabona ati n'umwana wanje agiye gucapa gabasha ibintu kuri bizogenda gute. So byaraboroheye muri kuvyakira Jean, baragutahuye baragusupportinze, byagenze gute? Gusapotinga novuga ko ari ibintu byagiye biza pahapwe, muga ntibigeze babimbuza. Je ntibigeze babimbuza, nagize chance. Hari abandi artiste benshi tuzinanye baba tugiye turavugana ama story yacu, ama histoire yacu, wasanga benshi batanguye babakubita benshi ku ishure. Jewe
narabikora mugabo navuga ko ntabikora umwanya wose kwa kundi kwa bavuga ngo ku bandi bavuga ati ngo jewe ngo birantwara umwanya kwa kundi umuvyeyi abona ati iki kintu cyo gutwara umwanya munini ifoko bagusanga barakubise umwana bayimubujije mugabo jewe vraiment cyo ni cabaye par contre baranca ko bakaraba ati ibintu karakora bakarengana hanyuma buke bagiye kubona no byita nka visibility ahantu biko birantwara niyo bagiye kubona finama kari passion iwanje kari kintu gishaka kunshikana kure ikindi no vuga niko mu Burundi donc iragoye n'abantu baki bayitahura ni ntabyo bigeze abona dufatiye no kuntuze no ku mashuri usanga iri ku manota makeya ibiri ku manota dufate sur 15 sur 20 izindi ziri ku manota menshi hamba rero kugire sinibaza ko ari abavyeyi bose boshaka gutahura ko biri kuri aya manota ishaka gutungisha umuntu ubuzima bwiwe bwose rero umuncamake novuga jewe ntibyanyoroheye canke ntibyangoye mugabo il a fallu que ndabiprouva ko ari métier kari kintu gishaka gushikana kure wow abakunzi bacu nibaza yuko muriko muranezerwa n'ingenzi ko turatwishura wow nukuri nibaza yuko abavyeyi muse abana bafise ingabire yo gucapa nibaza yuko mubaha umwanya bakayidevelopa kuko gucapa ni ikintu aha mu Burundi kitaratera imbere cyane cyane umuvyeyi yumva abonye n'umwana ko acapa yibaza ati uhagira byinjiremo ndagowe ntazoba umudoktor canke ntazoba umudeje wa banka naka ariko ni ikintu gituma umwana agera kure iyo ngabire so none ndakubaza ufise novuga umuntu wese yakora akora ikintu afise vision na mission aba afise none wowe ufise vision iyahe ku bintu byawe byo gucapa ufise na mission iyahe ku bintu byawe byo gucapa kubera ndibaza yuko aho ugeze ubu nibaza yuko uramaze kubona ati jewe nka EUDES shaka kuja hano jewe nka EUDES nshaka gushika hano jewe nka EUDES ibintu byo gucapa nshaka ko bimarira kino mu buzima wowe aho umaze kugera ubona ufise vision iyahe ushaka kubigira gute bizoba club bibe niniya wigisha abana gucapa donc bigende gute merci vision novuga ni ikintu kuri jewe kuca mfise ku mutima nifuza ko surtout yo mu Burundi yotera imbere cyane hanyuma akaba ari ikintu gifise valeur ku bantu bose baba mu Burundi bakabitahura urana mu bihugu byo hanze ho barateye imbere bigeze kure cyane igeze kure sana so jewe kuca mfise ku mutima shaka kuri jewe aho ngeze hari aho nshaka kugera bien sûr mugabo hariho ico novuga nti hariyo iyindi sous forme ya qualité ya art yo gukora yo gucapa kuko iragutse sana irimo amadomaine vraiment menshi ari varié so kure aho nshaka gushika niko nifuze yuko hari abajene benshi bafise amatalent ya menshi harabo tumaze guhura yabo twigeze guhura akanyandikira ngo jewe ngo turahura bambe ngo ndacapa ngo mugabo ibyanyu byo kwishuri ngo na stilo bariho benshi cyane ku buryo babonye umuntu ari karabye expose akabipublier soit ku marezo sociaux canke ku hanze akabigira ama exposition ibiki byose canke akabigira ku magalerie babona yuko baratangara bavuga ati tiens ibi bigenda gute umuntu bimushikane ngaha akora ikintu kanaka so ikindi nifuza gushika ko niko hobaho ishuri rya art riri moderne c'est vrai mu Burundi ririho igitega etesa mugabo nabonye umengo ni c'est plus la théorie que pratique or nayo c'est ni no gupratika niho uri kuracapa niho uri kurakora rero ivyo byose novuga ni n'ibintu bikiri hasi cyane no mu Burundi nakukubesha sinokubwira ko hari ahantu abartiste baragera bon nibaza rero ko twebwe twatumaze kubona
ico kintu ko gishobora kudushikana kure nibaza ko à force de travailler dushobora kuba turiko turacira inzira abandi bataratangura canke bataravyimvira ko yuko vyo bashikana ahantu kure. Ntaguciriyemo iryo shuri rizoba ry'iwawe jean nshaka kumenya ko ari wowe ubishaka kubera uzovuga ati ni ishuri rizoba ryitwa izina ryawe bien sûr pourquoi birashoboka azoba ari ishuri ry'iwawe ushaka gutanguza. Bon guys nibaza ko murugo murarengerwa nka jewe nibaza yuko vraiment jewe biko biransiga ibintu nziko ndumva n'ibintu nziko ndabona hama ntatevye ntabaciriyemwo watubwiye ko ucapa muga abantu bashaka badasene yatubwiye ko acapa ariko aratubesha sivyo urumva shaka ndibaza yuko ngira ngo umuntu acapa umwanya wose aba yiteguye gucapa. Bon heko ndashaka gucapa ngo arashaka gucapa guys mwumvize arashaka gucapa okay muga imihogo irameze nk'igiti. Okay ngo arabishobora ngo gucapa so reka tumuhe umwanya kugira ashobore kubereka yuko ni EUDES avyikorera si byo kuvuga gusa ngo twaje kubakinira filime no it's not about gukina film it's the reality ni ibintu by'ubuzima two turavuga bya vrai ku buryo umwana wese afite impano yo gucapa ntiyitinye kumurondera so nibaza yuko mu mwanya agira twereke ivyo bintu acapa atugirire ikintu bita nka example mu byo akora mubandanye mudukurikirana ndibaze ko maza kuhabona byinshi murakoze guys nkuko twababwiye nibaza yuko muko murabibona haize twasanze yaragiye gucapa nibaza ko muzibona ngaha n'umukobwa murabona ko arazi no kwepiya guys arazi no kwepiya ingohe z'abantu ibiti twose yagiye gukora mugabo afite n'izindi nyinshi akora so ntiwitinye wabona n'iyi ingene imeze neza ngo nshaka gutahura ntuka mugabo ndetse arazi icyo bisigura cyane nako ibintu utahura pe yo man mugabo nibaza yuko mushobora kubibona wewe ingene abikora hama ikindi naco murabona ibintu arakoresha y'amakaye yo kwishuri babana barabagurira bagaca bayata kreye iri hehe nayitaye ana kabanda barazi ico zikora ico zimara ivyo arimwo so nibaza ko muko murabona ingene ko arabikora mu mwanya ngiye tuza kubona amaresultat twiteze meza cyane. So guys mubandanye mudukurikirana niwagire kugira share niwagire kugira partage niwagire kugira subscribe niwagire ku likinga hama mubiha abantu muhere ku bavyeyi banyu muyibahe no video bayirabe kora abavyeyi bose abana bazi gucapa mugabo badashaka ingabire yabikura muhere kuri bo ndabasabye kugira bamenye yuko hari ingabire zituma Imana yagushizemo iguteza imbere kakugeza kure hama kuba bifite amafaranga ntimwitinye duhera kuri $500 kudoka turazimvye duhera kuri 500 turabona ko iki kintu kiri mu nzu yawe minota 2 mu nzu yawe nibaze yuko n'umuntu ashitse nico kintu cyambere azoshikaraba ashitse umuhiri wawe so n'abakobwa mwikunda ko ndazavuga abakobwa turikunda sana urashaka kuzana amafaranga yawe bakagucapa urabibona ingene bimeze kandi abizi dusura ikintu kiri essentiel nibagiye n'amaboko y'umukozi w'Imana n'umuntu akijijwe agucapye urumva ko ari ibintu tubyumva bispecial cyane gose so tubandanye tumukurikira amaturindira amaresultat y'igikorwa ariko aradukorera. Zakizana TV ngo twabemereye murabona yuko aho destin yacu igeze guys nibaza yuko muko murabona yuko atari ibyo twavuze atabikora arabikora n'umwuga wiwe so bandanye mudukurikirana nibaza yuko ibi iyanyuma maze kubona ikiza gutanga amaresultat yayo nibaza yuko muza kubona yuko ari umuntu w'umunyempano byabaye atari ibyo twavuze ati ngo nibyo twakoze atari ibyo so mubandanye mudukurikirana nibaza yuko David twomusaba akatwegerera neza mukabona igicapo ariko arakora nibaza yuko muraza kubona au final uwo yariko aracapa neza maza kumona wariwe mbandanye mudukurikirana.
Zanon TV nkuko twabimenyesheje murabona video yacu iri ku musozo iriko irarangira. Okay, nibaza ko mubona uri uwo bacapse, nibaza ko mushaka kumenya uwo ari ni it's me. I'm like wow, ndateza bancapse guys, bancapse abona ko akaroro murakabona ko kagenze neza. So reka umuntu twagiye kuraba agire icyo ashikije abakunzi bacu abavuge n'umwanya vyadutwaye kamwe turarushe sana bro, turabaza umwanya namwe ko numuza kubona ngire ko muza kubona ibintu byikoze turarushe amasaha nk'atatu. So reka tumuhe umwanya agerageze kuvuga muri make icyo ibintu byagenze nyene yacafye umwanya byamutwaye byo yavanze ntavyo tuzi twabona gumagira po mu gusa ntakimwe tuzi. So mandaye mudukurikirana. Thank you. Nana mucafiye donc nkoresheje ndamugize sous forme ya logo kwa kundi ko bakora logo en plus hanyuma ndagira na collage ni logo dessin ya logo ifatanye donc na collage nyine ko ndagira hama nako ndafinaliza nyine déjà none ibintu byirabura n'ibikizire n'uturutse irangi girabo antiyo irangi girabo abakobwa mukunda gutira ibitenge mwashinishije ntimuze musore gutira ibitenge. Vous voyez ici il y a le gitenge là, c'est pas si c'est le gitenge ou la gitenge, c'est quoi? C'est le gitenge, la gitenge. Ni gitenge. Ni gitenge. Nemo ni gitenge. Okay guys, nibaza ko mubibona yuko bancapse ni Uwimana Aime Sandrine in the house. Ndahari kuganya. So okay, nigikumva wabwira abakunzi ba Zanon TV mu kubashimira. Turabona imvura yatunyagiye imaze gutunyagira kabiri, cameraman ni gatata ahubwo inkumburi ku mitunyagira itsinyagira umugabo byose niko abakunzi ba Zanon TV mumererwe neza mubone yuko turabitayeho cyane. So nigiki wovuga anglo ubwire abakunzi ba Zanon TV hamangere usubire kandi utera kamo kuba jeune bafise iyo tano kugira ntibaze bayite hasi. Ico novuga kwizera Zanon TV niko navuga abanywanyi canke abo twakwita ababone bo kurikira kwizera iyo Zanon TV bakurikirana ibyo bapostinga ibyo bashirako ni ibintu biryoshe ni ibintu bizoryohera abantu baraba ayo ma video bapostinga. Hanyuma ikindi naco kuco novuga cerekeye niko nko kuba jeune ko nebo usanga kenshi babikora niko bo bijako bagakora bakabikorana n'umwete kuko mu bihugu bibanye hoho biri plus avancé kurusha iki gihugu cacu, kurusha muri kino gihugu cacu, niko rero bo twoshamo umwete bagakora hanyuma en plus de ça tukaza tugafashanya gusharinga gupartage ama video canke ibintu byose bikorwa byacu bigakwira ahantu hose. Ego hanzikaza ko ntabyo mbisi nikeneye kandi ndasubira nko problem. Uburundi bwacu cyakeneye kubona yuko abana bafite impano zo gucapa mu mwate imbere guys. Nuko ndabasabye umwana se mama wewe atabikunda ahubwo bikunde kurusha kugira uzobona yuko imbere muri avenue yawe yuko cyo kintu cyagikeneye. So tubashimire. Ego mwakoze kuza kwerekana ibikorwa ndiko ndabikora live. Ego je vous remercie. Nibaza ko undi munsi nawe tuzogaruka udutumiye mu gikorwa cyawe papa exposition guys. Ndiko ndabitegura, hari ibikorwa ndiko ndategura. Je pense ni bizoshobora kuja ahagaragara fin décembre ou bien début janvier. C'est-à-dire ko nzobimenya neza donc à la fin de ce mois y'uko kwezi kwa novembre. Donc iracyari banga ni munsi akuze iracyari banga arabitugira neza. So ndabashimiye cyane rero abakunzi ba Zanon TV nimwibagire kugira share ugira kandi kwa mwabonye kwiganiro cyari giteza en plus de cela nibonye bancaze nimumbaze ibintu birebure na stress nshaka bancafite guys ni jewe ne voyez look at me ni jewe nyene je nta kibazo na kimwe. So ndabashimiye cyane umwami Imana abanezagirire cyane haba nimubandanye nimuhagarike kumuraba EUDES yitwa reka ndabereke logo yiwe nibaze yuko
nyegera kugira bayibone ino logo rega bashaka kubaza ati turi mu bintu bitari ibyo ngiyi ngaha nibaza ko kaboneka ni gatonya mu gakaraboneka ni R ni Rama hama Jini Jean hama EUDES. Okay, Hanska murakoze cyane rero kudukurikirana tubabwira ati naho ubutaha tuzasaba kubona mu video next video ikurikira. Ciao ciao, bizu ndabakunda cyane. Yari Aime Sandrine kuri microphone hama inyuma yari David behind the camera yari David wawunda dahengeshanya kubaha ibintu byiza cyane. Mugire umunsi mwiza rero cyane cyane umugoroba mwiza cyane papa ijoro ryiza. Okay, mwese aho mwese herereye turabakunda cyane mwarahezagiwe cyane. Ciao ciao.